Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mese mudukurikirana muherereye hose mu mpande zine z'isi ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana aha ndi kuri Kodi Empire making sure ko maze gukora subscribe ndetse na like hama tubandanye tubana mu biganiro byacu cyane cyane iby'umutekano politiki na diplomasi mu karere kacu kibiyaga binini nkuko mubonye ino video yabanje gutambuka bucangana dabanje ndabacishirizamwo iyo nimwe mu migwano iri kirabera muri territoire ya Warekari neza na neza hari ya muri Ruberika kabisa ibintu nivyoroshe na buke hariko haragaragara imigwano ikomeye cyane iboneka neza yuko ku mpande zose hari ukudahuza ndavuga coalition M23 na Wazalendo bariko baratana mu mitwe guhera ku munsi wejo ibintu nivyoroshe bantu b'Imana muza twinjira mu kiganiro cyacu nyezira tubabwira amakuru novuga yuko atari kwivumbi kandi amakuru agezwe muri kano kanya atana handi mushobora kuyumva atari hano kuri Kodi Empire ndabasabe ngira ndababwire amakuru novuga yuko atahandi murayumva niyo mpamvu ndabasaba kuraba kino kiganiro kuva mu ntango kugira mu mpera kugira ngo mushobore kumvira byinshi turabazosha n'abantu batubaza ati bimeze gute kandi ugasanga ibyo batubajije twabivuze mu kiganiro rero iyo uravye yiganuka kimara ni avantage kuri twebwe ni avantage kuri mwebwe kubera ko muzi ko twese dusanzwe dukorana mu buryo ubucango bundi ndabarundira amakuru nkayabaha namwe mukayakurikirana kandi yaba mutera kurikirana ntabwo mbangira ingufu zo kugira ngo ashobore kubaha amakuru menshi kandi meza rero urabikino biganiro kugira mu mpenda babwira ibiri mu minembwe no ngende babwira ibiri muri Rubaya hari byinshi ko biravugwa muri territoire ya Fizi hari ya no muri territoire ya Masisi hari byinshi biriko biravugwa ari namva ongenda bibabwire muri zingingo nkuru tugiye kuganira ko muri kino kiganiro turazi neza yuko abenshi bukeneye kumenya amakuru yo muri Rubaya nagenda babwire yuko ubunyeti ko turavugana muri Rubaya territoire ya Masisi umuriro uri kuri Wazalendo yongeye gutanguza ibindi bitero neza na neza bigana muri centre Rubaya aya namakuru ariko araca ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse binakomakomeye ngaha mu karere nk'ibinyamakuru nka Afro Info gisanzwe gikorera muri leta iharanira demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi binyamakuru nka Twitter gikorera ngaha mu buseruko bwa Kongo biko biravuga yuko Wazalendo yongeye kugaba cyangwa yongeye gutanguza imigwano iganisha Wazalendo muri centre ya Rubaya ibi rero byatumye abenegihugu batari bake batitira canke bagira ubwoba kubera ko bisa nuko yuko imigwano igira itangure kandi bushasha inyuma yaho bari bazinunze ko Wazalendo yasubiye inyuma kandi ubutakigaruka ndetse bakarindira date yo kugira kugerekezo rya 15 kwezi kwindwi kugira ngo M23 RDF bazobe bavuye muri Kongo nka yose ariko Wazalendo yavuga ati hamwe mwogenda ukumuwa mutujanye ifase muri kino twaje tubabwira kungene imigwano iriko iragenda hariya muri Rubaya amakuru ariko aravayo twamaze kuba tubishira ku meza y'ibigano turiko turabashikiriza kuri no musivyo gusa muri kino kiganiro ndagenda babwire ukungene M23 natwigwaneho kabisa baguma bakubitana umwanya ku mwanya ku munsi wejo narababwiye uburyo bariko barakubitana hariya mu minembwe ndababwira uburyo biriko biragenda ariko nagenda babwire neza yuko imigwano itahagaze guhera igihe cy'isaha 6 cyahe isaha 6 z'ijoro iri ryakeye kugira isaha 12 z'agatondo bari bagikubitana kabisa bari bacumvana ndetse abasikere batari bake ku mpande zose bimaze kumenyekana yuko bamaze kuba bahasiga ubuzima bamaze kuhapfira kabisa amasokose yacu ari muri biriya bice yamaze kuba adushikiriza ino nkuru ndaje ndababwira sikere bamaze kuhasiga ubuzima ndetse nimaze kuhononeka nico ariko barapfa nyamukuru ndazi ko abenshi mumva mukibaza ati ni propaganda bimeze uku ariko hari ikintu gikomeye bariko barapfa twigwaneho yasavye yuko itegeza kugishikako M23 RDF iravuga ati bino bintu ntabwo bishoboka bino bintu nibishoboka nimushobora kubigenza uku nguku twaje tubabwire muri kino kiganiro ndabibutsa neza yuko ryashiramo lisanzo ritwara canke risafirisha abarundi mu bihugu nka za Dubai n'ahandi gushakisha ubuzima canke
gukorera amafaranga ryarongeye gukora, ndetse n'abarundi bamaze bisoko baragenda bariko baragenda neza atakibazo na kimwe, ariko baragenda mu mutekano ntangere, aho mbere utwituye hano mu muryango wa Kodi Empire tubigufasha mu tukaguhuza na bamwe mu bahinga ashobora kugushikanayo atakibazo na kimwe, ndetse ugashikayo kontra yawe n'akazi kawe byamaze gutungana atakibazo na kimwe. Niyo mpamvu twama tubashishikariza neza yuko twababwira yuko kuja kuronderera hanze y'igihugu bifise avantage nini cyane, kuko bituma ajya amadovize uronka cyangwa ajya amafaranga urokoreye hariya uza kuyakoramo imigambi mu gihugu cy'u Burundi. Kurikana ka video gato hama tuze tubabwire ukungire ku mirongo y'urugamba ibintu byashushe, ibintu bikomeye cyane, ariko ntimwibagire kwitura zino nimero konza kubashira muri kano ga publicity gato cyane, kugira ngo abenshi mukomeze kwitura aba barundi bene wacu basanzwe baramenye ibanga ry'ubuzima, babasafirisha atakibazo na kimwe, ndetse bakabakira mugashika mukarara mumeze neza, ndetse buri kimwe cyose mukagihabwa kugeza yaho mushika kazi atakibazo na kimwe, ugasanga ibintu byose biratunganye. Rero kurikana ka publicité tuze tubabwire kivumbi na yashu, twongere tubabwire ukungene amasoro n'amasasu, amabombe n'amabombe kazi biriko biraturika hariya muri Tetwa ya Fizi, hariya muri Warekari, ndetse no mu bindi bice vya Rubaya hose twababwiye yuko umutekano utameze neza. Ikaze ni karibu rero manza mbukana kwa video nabashije mu gato hama tubandanye tubabwira ivyinshi biri ku mirongo y'urugamba. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Yes, nkuko mwatanguye ndabikurikirana mu ntango za kino kiganiro, nabacishizemo agashort canke akavideo gato cyane kerekana uburyo muri Warekari ibintu vyifashe. Nibaza mwabonye umusikaro w'umuzarendo kabisa ari ku rukoho runini, ariko aramijegira injugujugu z'amasoro n'amasasu. Ndibaza mwabonye aha ni muri Warekari imigwano iracakomeye cyane. Tumaze imisi tubabwira yuko muri Warekari naho ibintu bitoroshe na bukebuke hamaze imisi imigwano y'urutavanya ko ibi mbese vyatumye abene igihugu batari bake bari mu bice biriko biraberamo imigwano barahunze bagana ibindi bice biteko biraberamo imigwano canke biri mu mutekano kuye bitari mu mutekano. Ibi rero vyekana neza yuko imigwano igikomeje muri Nord Kivu, ndetse Wazalendo ikiri dete kumene canke iri decide narijya akenshi ariyo iriko iraboneka igaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Inyeshamba z'u Rwanda ziba zaramaze kwigarurira canke mu marokality agiye atandukanye, inyeshamba z'u Rwanda ziba zaramaze gushingamwe imizi. Rero Wazalendo ikaba iriko irakora igikorwa novuga yuko cyo gukubura inyeshamba z'u Rwanda aho ziri mu bice bigiye bitandukanye. Mu misi heze ku munsi w'ejo mbere si misi ya kera twaraberetse muri Nord Kivu muri Masisi, aho habonekanye ibirindiro by'inyeshamba za AFC M23 RDF biturirwa kabisa ukamengo n'ivyigira vyatuye hamwe, wabona umwotsi gusa n'iminyota gusa plutôt anaminyota urubengebenge rw'umuriro ruduga hejuru. Naganda babwire neza yuko no ngaha muri Masisi ibirindiro bitari bike twagiye turababwira ngaha muri kino kiganiro byari mnyeshamba z'u Rwanda, ubu vyamaze kuba umunyonga kubera ko bimaze gutegwa ko amabombe n'amasasu n'amakompora menshi cyane, bituma bino birindiro bisambuka canke bisambugwa na coalition Wazalendo. Biramereka neza ko Wazalendo yamaze gukumira M23 mu bice bitandukanye na cyane ngaha muri Nord Kivu. Twona babwira neza yuko aha muri Nord Kivu abasikare batari bake b'u Rwanda bamaze kwasiga ubuzima. Twaje tubabwire muri kino kiganiro cyane twisunze kubiriko birabera muri Rubaya. Muri Rubaya amakuru amaze kudushikira canke amakuru y'ukuri atari kwivumbi aravuga neza canke imyamakuru bigiye bitandukanye biramaze kwandika ino nkuru ivuga neza yuko Wazalendo yongeye kubura imigwano yiganisha muri centre ya Rubaya. Nta wamenya yuko Wazalendo cyo bigamije ko ari gitero shuma canke ari gitero cyo kwigarurira Rubaya
ariko amakuru ariko arava hariya hafi ya Rubaya biraboneka neza ko Wazalendo iri kira advance ya 5-5 ndetse ndanababwira neza yuko ubuce butari byo Wazalendo yari yararetse canke yari yaratakaje igihe bagize hopri tactique toge twabwiye neza yuko buno buce iriko irabukura amenyesha amazi y'u Rwanda atakibazo nakime n'imigwano ikomeye cyane yabaye kuva mu bucagucagu buno munsi w'igenekerezo rya 6 kuri wa 6 naganda babwire ko Wazandikira gerageza kwisubiza no gukumira no gukubikinisha amazi y'u Rwanda ibasubiza muri centre ya Rubaya. Murabizi neza ko M23 yari yarameze nk'izamuka iva muri centre ya Rubaya kugira ngo bikunde ize gucungira umutekano muri ibi bice za Cacugi n'ibindi bice Wazalendo na FARDC bari babatse, ariko ubuce bwose Wazalendo ku muriro mwinshi udasanzwe yamaze kubiya isubiza inyuma coalition ya M23 RDF, ndetse ubu tuvugana abenegihugu bariko baratubwira ko bariko baramanuka muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Rubaya. Biboneka neza ko Wazalendo yongeye gukora indi offensive simusiga iberekeza neza na neza ahantu hadasanzwe mu kibanza gikomeye cyane. Munibuke neza neza yuko Wazalendo yavuze ati twokwihoza Bukavu tukihoza Goma, ariko Rubaya ntabwo twokwigera tuyihoza kubera ko ibi miji yose yafashe kugira ngo bashobore guproteger cyangwa bashobore kurinda Rubaya baze kuyimba atampungenge canke atawu bari ku mutwe. Aya niyo makuru yizewe ava muri Wazalendo. Rero iyi migwano ntaho zicigamije, ni migwano ikibandanya dutegerezwa kubandanya tubatohoreza uko iriko iragenda muri rusange. Tubaza kugerageza kuhiga ijya nino tubabwire ukungene ino migwano ikiragenda, ndetse amahaisite n'ivyashoboye kuba bihononekarira tubibabwire. Ariko maginga tuvugana ibimaze kononekara byose ibike nko tuvugana n'abari ku mirongo rugamba canke abasanzwe baba muri ivyo bice, abene gihugu batari bake bongeye kuzinga intunduguru bahunga imigwano iriko irabera muri ivyo bice. Ndetse no babwira neza yuko bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bikorwa muri ivyo bice by'abene gihugu bitariko birahogwa kubera ko imigwano ikirabera muri no micungararo ya centre mu micungararo ya centre y'ubucukuzi bw'amabuye. Yes, mko biba biriko bigana hariya mu za Rubaya, ariko abatari bake bo baramaze kwasiga ubuzima kubera ko bimaze kumenyekana yuko ari imigwano ifise inguvu nyinshi, ndetse biboneka neza yuko hari bidasanzwe canke hari izindi nguvu zishobora kuba ziyongereye kuri Wazalendo. Nta wamenya neza yuko Wazalendo wabaye haye hafora, ariko amakuru tumaze kumenya nuko ata drone canke Sukhoi SE-55 basanzwe bifashisha mu bijanye n'intambara iraduzwa hejuru. Ariko reka turindie turaza kuma tubabwira, turaza gukomeza tubatohoreze uko muri Rubaya biriko biragenda, uko vyifashe muri rusangi, nubwo amakuru y'ubu abagoye kumenya kuko abari kuri front line bo baba bifite akazi kenshi. Biragoye cyane kugira rero aguhe n'iminota 3 canke 4 kugira ngo ashobore kubwira situation actuelle ngine biriko biragenda ku mirongo rugamba. Ariko uko bigenda kose turaza kugerageza guca ijya nino duce pfo na ruguru mpaka turare tuzababwiye amakuru y'ingene muri Rubaya ibintu biriko biragenda. Aya ni makuru dufise, nubwo yuko ari makuru yakasa mutwe. Iyo mvuza amakuru yakasa mutwe mumve neza yuko ari amakuru yakasa mutwe, aho iyo novuga yuko twigwaneho na M23 RDF kabisa babambye bakubitanye abantu rukonda rwarekera, abatari bake baramaze kwasiga ubuzima. Nkuko natangwe babwira hari migwano nene nababwiye ku munsi mu kiganiro ukungene M23 na RD na twigwaneho bakubitanye mu buryo bukomeye. Bapfuye iki? Bapfuye ko Sematama yase kugumya bari abanyamurenge bapfunzwe canke bari abanyamurenge bugaraniwe mu gace bugice bwiyo bitandukanye kugira ngo bashobore kuba protection yizinyisha amazi y'u Rwanda. Rero muri M23 hakaviteke ko rivuga ati bwana Sematama raba bo bene igihugu ntibave ngaho. Sematama aravuga ati nawe never, ntabwo dukeneye ko abene igihugu bacu ari baguma bahapfira mwebwe muri ngaha mwirorera kandi mufisemo n'uruhara w'ingene bari ko baricwa. Ibi nivyo Sematama yishuye abo muri M23, ndetse bihita bivyura ishavu muri rusange. Ariko amakuru mutaramenya, amakuru yibanga nuko twigwaneho iriko irahiga inzira y'uburyo ishobora kuza kwihuza na FDNB yihuze na FARDC kugira ngo bonyene bashobore kugwanya M23. Ariko M23 yabanyira babwira ati ntabwo muva ngaha, muraguma ngaha mpaka, kuko iyo mugiye ngaha si wacu, twiwacu ni mu Rwanda, nimwe muduhindaro, nimwe muziminyuro yo ngaha M23 tuzoba dushize hano mu misozi ya Tetwari ya Fitsi. Uno munsi rego era ku munsi wejo twigwane hirashaka kuvavanura na M23. M23 ikabatanga avuga ati ntaho muja ntimuva ngaha, ntabwo mwihuza na FARDC na FDNB hamwe na Wazalendo. Ibi nibibaho biboneka neza yuko kudahuza kwa M23 na twigwaneho
kwavuye ko twigwaneho yamaze gutahura umukino bariko barakinishwa ukungene bariko baragirwa icambo canke protection bakagirwa ubwirinzi bwa president w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ibi nayo babwiye inshuro nyinshi abenshi muza mubipinga canke muza mutavyemera, ariko ndibaza ubu birarengeye kuvuga yuko muvuga yuko ari kugira ngo twigwaneho yefiltre mu bene igihugu canke mu yefiltre perito mu bazarinde canke mu bafadisi. Aya namakuru novuga yuko atari kwivumbi, ndetse ku munsi wejo ho imigwano yabaye twarayibabwiye imigwano yabaye, barakubitanye baricana bongera baricana, ndetse aho bakubitaniye bicaniye haratowe inkozi zirenga 60. Inkozi zirenga 60 murumva yuko ari inkoho nyinshi cyane, abapfa barapfuye batari bake ku mpande zose, haba kuri igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwarapfishije abasikare batari bake, haba muri twigwaneho nabo barapfishije abasikare batari bake. Rero iyo migwano imaze kuba haramaze kuba nk'akantu kagahengwe, ivyo byabaye nyuma yuko Sematamba abahakaniye, ariko nagenda babwire muri iri joro ryakeye guhera igihe cy'isaha 6. Rero n'ibintu bikomeza kuba byinshi, ndetse FRDC na wazari n'ingabo z'u Burundi bo bacungishije amaso bimereye nk'uko barabangene abasi babo basubiranamo, ingene batikurana, ingene kabisa bakubitana bimwe bikomeye, bariko bibereye nk'uko bariko barabirabisha amaso, kuko biraba nk'umupira, bariko barabiraba nka Ligue des Champions kabisa, ukungene biriko biragenda ntivyoroshe. Rero harakagani namanda babwira ngo ingwano y'amasenene canke y'ibihori iryohera ibisiga. Ubu FRDC iracabarindiriye bo nyine banze bakoranemwo, babanze bashiranemo, babanze bumvane, babanze bagabanuke, bo nyine bagabanurane, hama FRDC ikigenda batoza inuke. Ndazi uyu kari wo mukenyero wa Zarendo itingeho, ndetse nabo twavuganye muri wa Zarendo bavuze ati ubu turacabarindiriye babanze bakubitane bakurane mw'amaso, ndetse bagabanuke, igitigiri basigarane, igitigiri gike basigaye abaza kwa nka kwishikana tuza kubatoza intoki. Ariko bo barafitiye ishavu cyane, kiretse n'abanyamurenge. M23 irafitiwe ishavu, ndavuga M23 na RDF nibo Wazalendo ifitiye ishavu maginga atuvugana, ivuga ati bagaheza gukubitana bagatuza bagacika irondorondo, dusha tugenda dutoreka muri kamwe buke buke mwibanga ntangere. Abene igihugu bo batari bake bamaze kuba batoroka no muri ivyo bice, bamaze kubugaranyamo kubera ko imigwano iriko irahabera. Abene igihugu batari bake mu minembwe bariko baragirana. Ndibaza abenshi mukugenda zino ntambara tube areze uko nukuganira nago hatarisha ahasi kuri RTNB tuzo twabwira ngo bivyangenze uko aha no kuganira turaganira areze uko ni kinyamakuru cigenga. Ibi rero iyo cigenga dutegeza kwiganirira nk'aba friend tuganira nk'abaho nkuko tubona ibintu, ari nayo mpamvu tubaho umwanya ukomeye muri commentaire mukaza mukavuga uko mubibona imbono zanyu, hama tukabikorerako, hama canke tukabishura ibindazi ko tubikorerako. Rero twiyeganirire gato uno munsi afande Nyarugabo afande uno munsi ariko aravuga iki narya tuzi neza yuko amakuru mutazi ingwano ziriko zirahuza M23 RDF na twigwaneho ziriko zirabera impande y'amazu ya afande Rugabo wa mu influencer yirirwa aratukana ku masocial media atuka Abarundi ngo tuzobasanga i Burundi ngo tuzobazugiriwe ngo mbese ngo leta y'u Rwanda ngo turayikunda ngo tuzona yigwanira muga uno munsi niyo bariko barakubitana bariko barakwitana n'iki gihugu cy'u Rwanda. Kandi mwibuke neza yuko uyu fande Rugabo atajambo afise muri twigwaneho Sematama yamaze kuvuga. Uyu ashobora kuvuga ugasanga hariya muri Canada Java ibintu ntibimworoheye bamusubijeho nabi cyane hariya muri Canada, canke ntanasubiriye kubera ko uyu Sematama yamaze gushavura. Kandi iyo niyerekana yuko agomba gukorana no Rwanda araza gufatwa nk'iki, uyu wafande Rugabo araza gufatwa nk'umugambanye, bamushire kwikamba canke bamwirangirize bo nyene ubwabo. Rero ndibaza mumaze bisuko murabona ya majambo yiwe asana yakami kubera ko naco afise yovuga pour le moment right now, naco fande Rugabo yovuga kubera ko uno munsi nibo bariko barakubitana, nibo bariko barahushurana, nibo bariko baratinana mu buryo bunakomeye cyane. Rero biragoye cyane uno munsi kumubona canke hirya yejo kuri social media avuga ngo ibingo byangenze kubera ko nibo bonyene bariko baraturitsanya hagati yabo. Inkoho zafasha twarazibabwiye canke abatarazibona mutwandikirize kubereka inkoho zafashe ku munsi wejo aho bariko baratikuranira, ndetse amaraso yahamenekeye ni menshi cyane. Aya namakuru abatari kwivumbi abava ku mirongo y'urugamba. Rero munumva kwano nababwiye Wazalendo twavuganye bibereye hariya mu minembwe, bavuze twe turabarindiriye banze baheze two barimwo utwo bitoza barimo, hama tugende dutora
abasigaye hama abenegihugu mu Minembwe babe libere bagire ubwige canke bagire umutekano wuzuye ko urabona n'abenegihugu batanguye bashikira zino nyeshamba harageze yuko zibashisha zibasesema baravuga bati dukeneye FARDC dukeneye wazarire dukeneye ingabo z'u Burundi ngaho kugira ngo zitucungire umutekano aba bariko baravuga ko baducungira umutekano nibo bariko barajyana ubwabo rero nta mutekano bo ducungira nabone umutekano bwabo atabo bafise kandi neza murabona yuko ibi bintu bifise ifatiro canke bifise impamvu biriko biraba nubwo abatari bake mutagomba kwibaza renzi inkuru zibihori biko biragwana hariya mu Minembwe ibisiga vyirabira turaza gukomeza tubatohoreze uko vyarangiye nuko vyakomeje kugenda ku mpande zose nanzani ko officiel barasohora zerekana ico bariko barafa canke ico bariko ariko igikuru nuko mumvise yuko twigwaneho igomba kuja kwihuza na FARDC igomba kwihuza na FDNB igomba kwihuza na Wazalendo M23 nayo ikavuga ati no nibikunda c'est impossible muza kwihuza nabo gute tweshe tuva ngaha mu Minembwe gute twebwe ko turi Rwanda muzo mugiye tugamaze mugiye kutwicisha rero hako mugenda turarasana turasana tumarane entre nous twebwe tumarane hagati yacu hako ofine ziza kuza itwica kandi ko turabanyarwanda iza kutwica cyane kuruta uko yo kwica twebwe abanyamurenge muzi yuko turimo murimo rero zino nkuru novuye ko ari inkuru ziryoshe zinaryoheye amatwi kuri coalition y'abakunda amahoro coalition ya FARDC coalition y'abakunzi ba Kongo n'abakunzi b'igihugu cy'u Burundi bazi igihugu cy'u Burundi gishigikira amahoro rero tuzaza komeza tubatoreze uko ibintu biko biragenda gake tuzaza kumenya uko ibintu bikomeza kuba bibi cyane hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi rero tuzaza komeza tubatoreze andi makuru ariko sinoga ntababwiye ibijanye nuko M23 igomba iriko irinjira muri Katogota M23 ku munsi wejo vyagagaye neza yuko yinjiye muri Katogota bikagaragaza neza yuko abasikare batari bake bavuye ngaha muri Kamanyora nubwo impamvu zuko ziratumye bahava zitaramenyekana hari abavuga ko boba barashwe na Wazalendo bituma bava muri bino bice ariko ntabwo ari ukuri imigwano yabereye muri Kamanyora ntabwo tureka kuyimenya abari muri Rugombo muze mutubwire muri commentaire ku munsi wejo ari imigwano mwumvise muri Kamanyora ko iyaba yarahabaye ndazi yuko Jeko Dide Black Mbanzi ivyabereye muri Kamanyora ariko mu gihe atavyahabaye sishobora kuzana emezi amakuru atari yukuri canke amakuru nafitiye ivyemezo abenshi ko barazana ububeshi bavuga yuko sinzi ko ububeshi nuko ari ukuri kuko izo nkuru nazo ndaronka je ndayifata nk'ububeshi kubera ko atabari inkuru nditohoreje canke ngo shobore kumenya ukuri kwazo ngo bavuye ngo muri Kamanyora ngo barashwe na Wazalendo ngo baromuka bava Kamanyora ngo baja muri Katogota sinibaze ko borashwa muri Kamanyora bakaja muri Katogota aya makuru nibaze ko twoyaho umwanya muto ariko mukadubundi mwanya kuyo kugira ngo dushobore kubatongoreza tubahigire ukuri kwa nyako kubiko biravuga cyangwa kubiko biraba rero singomba kubarambira kubabwira byinshi muri famille yanje mekashoka kumaze ko subscribe wowe wamaze kino kiganiro ingo muri comment uvuga ati je bwana ko Dide Black kino kiganiro nakimaze ivyo numvise mo nibi ico mbonamwo niki itubandanye tubana mu biganiro kandi birandyohera cyane bikama motivation yo kugira ngo shobore kwatohoreza ayandi makuru menshi kandi yizewe mu buryo budasanzwe rero nimuze kuba kure natwe don't miss kabisa kugira ngo mushobore kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubandanye tubashikiriza kuri no munsi w'ingezo ya gatandatu kuri wa gatandatu turangiza kubifuriza ko mukomeza amugira isabato nziza harimo umusesanguzi na benta tubabwira ngo isabato nziza n'abasabato n'abadive n'abadivantiste bamaze kuba abekeza mu munsi w'isabato umunsi w'umunezero kuri bo tunifuriza weekend nziza abarundi bose mudukurikira mu herereye hose tunifuriza ibihe byiza mu bimese mudadutererana muduterera mu buryo bukomakomeye mu buryo bwa finance ko murabona yuko atabo turigeza na televiziyo yacu itarakura cyane ariko turagerageza mu buryo bwose bitwara kugira ngo dushobore kubaha inkuru kandi tuzokoma tuzibaha tutitaye kuco bitwara nico bisaba ndange ndifuriza ibihe byiza mu bimwe mu gutwara muri mu Burundi abari muri Rwanda muri Kenya Tanzania Uganda Mozambique South Africa abari mu bihugu vya Burayi ndavuga hariya muri za Amerika y'amajepfo n'iy'amajyaruguru turavuga aho hariya Asia Saudi Arabia Oman Dubai Qatar Kuwait n'ahandi henshi tugenda tubashikiriza amakuru mutubwira kari muri tubagira muri Korea y'Epfo abari muri Canada Quebec Dromandaville Montreal aho niho nzi kubera undamutse ari yuri bituma ndahamenya kubera ko je ntabwo ndajayo iriyo muhambwe kariyo muri cyo ndabatasha cyane abari za Ottawa mwese tubabwire ati miriwe canke mwaramutse
ibintu bikomeze kugenda bimeze neza. Ndazi namwe yuko muri mu bucagucagu canke muri mu gatondo ibintu bikomeza kugenda neza, ukuboko kw'Imana mukomeza kubiyereka cyane. Reka ndabikibanure turongera mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi uracari muremure. Bye bye.